bakunze ibisamirizi ry'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Ngaka kakanya keza umukama duhaye kugira ngo atugaburire ijambo ryiwe. Turi mu ndwi igira y'19 mwaka w'amasabamana A ku munsi wa gatanu. Ngaho dukura ibisomwa vyeranda. Isomwa ca mbere tugikura mu gitabo c'umuhanuzi Ezekiel mu kigabane ca 16 kuva ku karongo ka 59 gushika ku karongo ka 63. Zaburi yo kwitabiriza ni mu gitabo c'umuhanuzi Izaya kigabane ca 12 kuva ku karongo ka 2 gushika ku ka 3 no kuva ku karongo ka 4b gushika ku karongo ka 5a tugasimbiza ku karongo ka 5b gushika ku karongo ka 6. Inkuru nziza nkuko twashikijwe na Matayo Mweranda mu kigabane ca 19 kuva ku karongo ka 3 gushika ku karongo ka 12 muri kumwe na Patiri Hermes Bakanibona umusaserdoti wo muri diocese nkuru ya Gitega muri paruwase yitiriwe Yezu Munyakigongwe yo mu Bihemba. Yaga mukama musavyi wawe arakumviriza. Ibyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Ezekieli, ngiriri yazo n'umukama, Yerusalemu we, nza kugira ibyo nawe wagize, wewe wakengereye indahiro ukica insezerano. Jehoyamara nzokwibuka isezerano nasezeranye nawe mu gihe wari ukiri muto, kandi nzosezerana nawe isezerano yamaho. Nawe uzoca wibuka ya mashano wamye ukora, kandi uzomaramara ninafata bene nyoko bakuru bawe na barumuna bawe nkabaguha ngo bakubere abakobwa, naho atansezerano nyene dufitaniye ibintegeka. Nkako nanone uzosubizaho ya nsezerano nari nasezeranye nawe ni jewe, maze uzomenye ko ari jewe ndi umukama. Niho rero uzokwiyibukana ubumaramare, kandi ntukure ko umunwa kubera isoni uzoba ufise ninaheza kukurekurira ivyo wakoze vyose. Uko ni ku mukama Imana avumereye. Iryo ni jambo ry'umukama. Ishavu ryawe ryacureshe urampoza. Ishavu ryawe ryacureshe urampoza. Ngiye Imana y'urukiza rwanje nizeye ntaco ngitinya, kuko umukama ari we bukomezi bwanje n'ururirimbo rwanje, ubukiriro bwanje ndabukesha we. Ishavu ryawe ryacureshe urampoza. Puri ubwatsi umukama ninahaza izina ryiwe, nimukwize mu makungu yose ibitangaza vyiwe. Ibutse intara zose ko izina ryiwe ari rurangiranwa, curarangira umukama. Ishavu ryawe ryacureshe urampoza. Nkako yakoze igitangaza cakuye isi yose, himbagwe nezegwe bantu bo muri Siyoni, kuko ari n'ijunja hagati yanyu umweranda w'Isirayeli. Ishavu ryawe ryacureshe urampoza. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko twashikijwe na Matayo. Muri rya misi abafarizayo baregereye Yezu bagira ngo bamutege umutego bati, mbega bagize ico bapfa umugabo yashobora kwirukana umugore wiwe? Arabishura ati, mwasomye ko ubwa mbere uwaremye abantu yaremye umugabo n'umugore? Kandi akavuga ati, kubera ico umugabo azoheba se na nyina yibanire n'umugore wiwe, abo babiri babe umubiri umwe. Ntibabe bakiri babiri rero bakaba umubiri umwe. None rero ico Imana yafatanije ntiyagira umuntu agitandukanya. Baramubwira bati, none ni kuki Musa yari yaciye iteka ryo kwandikira umugore ikimwirukanye hanyuma bakavavanura? Arababwira ati, ubugaba bwanyu nibwo bwatumye Musa kubarekura ngo mwirukane abagore banyu. Bwa mbere siko byari bimeze. Mugabo ndababariye uwirukanye umugore wiwe, ndetse bari babanye mu buhumbu, agaheza akarongora uwundi abasambanye, kandi wabiriye umugore yirukanywe aba asambanye. Abigishwa biwe baramubwira bati, usangwa ari ibyo umugabo azokwamagirira umugore wiwe, byoba byiza rero umuntu atabiranye. Arababwira ati, iryo jambo ntiryumva bose, abahawe iteka ryo kuryumva nibo baryumva. Hari abavuka baramugaye ntibashobore kwabirana, hari abamugazwa n'abantu nabo ntibashobore kurongora, hari abandi nabo babyigize ukubera ubwami bw'ijuru. Ushobora kumva niyumve. Iryo ni ijambo ry'umukama.
Yeruzalemu we nzokugira ivyo nawe wagize, we wakengereye indahiro ukica isezerano. Bavukanye mu gisoma ca mbere c'uyu munsi, umukama arababazwa n'abanyisirayeli bataye isezerano. Mu ntango bari abantu beza, ariko mu nyuma barahemukiye umukama. Umukama agira ati, jeho nzokwibuka isezerano nasezeranye nawe mu gihe wari ukiri muto. Naho bataye isezerano, umukama we nimudahemuka azoguma bitwararika. Iri jambo ry'Imana twumvise nituryiroreshe ko kanatsinda. Ijambo ry'Imana ni rizima. Umwe wese rero nasubiza amaso inyuma, yibaza ingene yagendeye ibyo yasezeranye n'umukama mu ibatisimu twahawe, igihe twakomezwa muri mutima mweranda mu ndagano zo kubaka Kristo. Wibaza ingene wazigamye indagano zo kwihebera Imana, indagano z'ubusaseredoti. Umwe wese yisuzume akibaza ati, ubwo uyu munsi umukama ndabye canka kuravye wewe ntiyoba yicuza kuko twumvise abanyisirayeli barataye ico basezeranye, barahemutse kuco bemereye umukama. Dusabe cane ngo umukama ubwiwe adufashe kugendera ico twiyemeje imbere yiwe. Ariko umukama ni nyene imbabazi n'ikigongwe, naho bamuhemukiye yabagumije ko agatima. Agira ati, niho rero uzokwiyibukana ubumaramare kandi ntunkure ku munwa. Niho rero uzokwibukana ubumaramare kandi ntukure ku munwa, kubera isoni uzoba ufise. Ninaheza kukurekurira ibyo wakoze byose. Umukama aguma hafi yacu naho duhemuka, aguma tugirira ikigongwe. Muvukanyi, kumbure warataye isezerano rya mbere, tukigendera ibyo wemeye. Garuka ku mukama akugirira ikigongwe. Uko ducumuye sikaduhana, uko tumutuka siko adusubiza. Tugaruke kuri we, twakire ikigongwe ciwe. Mu nkuru nziza abafarizayo barabaza Yezu ikibazo kugira ngo bamugeze. Bakamubaza bati, bagize ico bapfa umugabo yoshobora kwirukana umugore wiwe? Ico kibazo ntiyabuze n'abandi uyu munsi bacibaza. Mbega umugabo yoshobora kwirukana umugore wiwe mu gihe hari ico bapfuye? Umugore yoshobora kwigira iwabo agaheba umugabo wiwe? Umukama wacu Yezu Kristo aca abanza kubibutsa ko mu ntango y'irema Imana yaremye umugabo n'umugore kugira ngo bamane ntibigere batandukana, kuko babaye umwe. Ico Imana yafatanije nta muntu n'umwe yohirahira ngo agitandukanye. Ngiyo inyishu ya Yezu. Umugabo n'umugore bamaze guhabwa isakramento ryo kubaka Kristo ntibashobora kwahukana, kuko bafatanijwe n'Imana. Nta utandukanya ico Imana yifatanirije. Ntibakiri babiri rero, babaye umubiri umwe. Isakramento ryo kubaka Kristo ni nyagusonegwa, ni nyakubahwa. Yezu abandanya yigisha ko uwirukanye umugore akabira uwundi abasambanye, n'uwabiriye umugore yasambuye isakramento akavana n'uwo bubakanye bambikanye impeta abasambanye. Uyu munsi hari benshi birukana abagore babo bahanye isakramento ryo kubaka Kristo bakabira abandi. Yezu arabitubwiye ko uwo wese atandukanye Imana yifatanirije aba agiye mu caha c'ubusambanyi. Isakramento ryo kubaka Kristo nirisonegwe ryubahwe. Uyu munsi hari abagira ubugeni ukamenga no gusinata, ukurya ikirori. Ariko ni isakramento rihambaye, ntabwo rihagaze kuri za bibibibi. Pawulo mweranda amaze kuzirikana ibanga ryo kubaka Kristo agira ati, iryo banga rirahambaye kuko rigereranywa n'ubumwe buri hagati ya Kristo n'Ekleziya. Abigishwa ba Yezu bamaze nabo kuzirikana uburemere bw'isakramento ryo kubaka Kristo, baraguye mu gahundwe mbere baragira ubwoba. Baraheza babwira Yezu bati, nimba bimeze uko, nimba ari uko umuntu yopfuma areka kwabirana. Ariko Yezu agaca bigisha ko kutagira ubugeni biva ku mvo nyinshi zitandukanye. Ati, harabavuka baramugaye bidakunda kubagira ubugeni, harabamugazwa n'abantu, hakaba n'abavyigize ku bw'injiri. Isakramento ryo kubaka Kristo ni isakramento rihambaye, tubwiriza kubaha, tubwiriza gusonera twese. Kubera iryo sakramento ryo kubaka Kristo rihambaye, birabereye ko abashaka kuryinjiramwo bitegura bihagije.
aho gushira umutima ku bizokora urubanza ujya kiruka hirya no hino arondera ibizokora urubanza, ariko igihambaye n'inyigisho zo gutegura iryo sakramenti. Ikindi nuko ubugeni bukomera iyo abubatse rukristo bubakiye ku Mana. Urugo rukomera iyo se rugo yubaha umukama, iyo inarugo yubaha umukama, iyo abana bubaha umukama. Bitagenze uko urugo rurasambuka. Insingo zacu zose zo kubakira ku rutare, ingo zisenga, ingo zirimo igisabisho, ingo zose zikaba amasengero yo kwambaza rugira, ingo zose zigaheza rero zikaba amayogi yitogwa. None rero dusabire ingo rukristo, twame twubaha isakramento ryo kubaka rukristo. Abamaze kubaka rukristo tukabasonera gose, tukirinda gutandukanya ico Imana yifatanirije. Mukama, uyu munsi uratwibukije ibanga ryo kubaka rukristo, uratwibukije ko abubatse rukristo ari wewe wabafatanije, ko atanumwe yohirahira wabatandukanye. Uratwigishije ko kwahukana bidashoboka, ko kwahukana bihushanye n'umugambi wawe ufitiye ingo rukristo. Amen. Mwari kumwe na Patiri Hermes Bakaribona, umusaserdoti wa Diocese nkuru ya Gitega muri paruwase yitiriwe Yezu Munyakigongwe ya Bihemba.